umurongozi yavuze ko turi hano mu ntumbero yo gushima ariko kandi no gusaba. Iyo umuntu agomba gusaba ubundi abanza kuraba ko ataco bapfa, kuko ngiye gusaba umuntu hari ico dupfa biraza kungora, biraza kumugora ingene havamo ico ndamusavye, kuko yoca mbere avuga ati hari ikintu wari kubanza utabanje, wari kubanza kunsaba imbabazi nubizi. Niyo mpamvu rero ko twaje gushimira Imana ikabivuga yuko ikunda amashimwe yo witunganije, tukaba tugomba no kuyisaba, kuko ibyo tuyisaba ntibibuze. Ni byiza ko tubanza kwitunganya nayo tukaraba ko turi mu murongo w'ibyo yadusabye cyane, turi mu murongo w'ibyo idusaba. Mu ntangamarara ndagomba maze ubugeni turakwiye gushimira Imana cyane yaturemye turi abantu tutari bikoko, kuko byari gushoboka. Ariko kandi kugira ngo umuntu abe umuntu nyamuntu nuko aba afise ubuntu muri we. Ibyo nabyo umuntu abihabwa n'ingene yirera, yihindero umunsi ku munsi, abishobojwe no kumva, bifatanije no kumvira ijambo ry'Imana. Umuntu wese arafise amatwi, ariko ndakunda kuvuga ko amatwi atarayaboneka. Ibi babiciye no guma numva zerekana ko amatwi nyayo n'ubushobozi bwo kumva buri ndani muri jewe. Byumvikana ko ishobora kuba mfise aya matwi aboneka, mu bwo bushobozi bwo kumva butari muri jewe, naho muba muyabona nkaba numva. Ashatse kuvuga iki? Turi hano twese twumva, mugabo kumva ni kimwe no kumvira n'ikindi. Umunsi umwe habaye umunsi mukuru w'ibikoko, byari byateguye uyu munsi bizogira umunsi mukuru byonyine nta muntu arimwo, mugabo kandi ko umukuru wabyo ari we ntare yarazi yuko abantu rimwe na rimwe hariho birengagiza amatangazo. Yari yamaze igihe atangaza umunsi uyu n'uyu n'itariki, ntihagire umuntu azoja habona n'umunsi mukuru wacu. Mwabyumvise? Twabyumvise. Umunsi mukuru ugeze, haba umugabo umwe yumvise ntiyumva neza, yumvise ariko ntiyumvira, aja kwitemberera. Umuntu akunda kunywa agatabi, inyota yari imufasha, aravuga ati ibyo bikoko naho byatangaje je naco bintwaye. Ariko aratembera, ntare aramubura ati wa mugabo we nibiki natangazo wumvise? Zireka bwana, inyota y'itabi yari yinyishe. Sawa rero, cara ikiramucakira rondera saka kwa bati ncungira uyu mugabo tugira umunsi mukuru, ni wahera ku mugoroba ndamucira urubanza. Umunsi mukuru urabandanya, saka kwavu saa munani igeze kumva biraza ati uyu mugabo nta kintu yogira, noba ndihembutse. Gasimbira ku matwi karaca kararya karihembutse uko ari gashonje. Ku mugoroba ntare aje ati mpa wa muntu rero ikiziramura bati saka kwavu uyu muntu amatwi yiwari. Saka kwavuga ati abantu bari n'amatwi yarayafise. Iyo yagira akirengagiza we wenyine mu gihugu cyose itangazo ryavuzwe akaja habona, nta matwi yarafise burya ntari hapira kandi nibyo yagira ntiyari kuja habona, nta yarafise kwera. Saka kwavuga bakaratsinze ko umuntu atagira amatwi. Sikino hahe bare turafise amatwi, mugabo kugira amatwi ni kimwe, nukumva ni kimwe, ariko kandi nukumva neza n'ikindi kintu. Tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu dukuramo n'amajambo numva ko ari ibintu bikomeye. Bwa mbere turaraba ibyabaye ku Isirayeli, tubiceko, twongera turaraba icyo bitwigisha natwe, hanyuma turaza kuraba bwa kabiri ivyamwa biva mu kumvira Imana. Za gusozera turaba ibintu bine dukwiye gukora twisunze ibyo tuzoba twamaze kwigishwa. Ibyabaye ku Isirayeli bimeze gute? Abisirayeli ni ubwoko bwavuye mu masezerano Imana yasezeraniye Aburahamu ko izogwiza urubyaro rwiwe rukangana n'umusenyi wo ku kiyaga. Ariko kandi biciye kuri Yosefu, benshi musoma Bibiliya murazi inkuru za Yosefu, ngene yagiriwe nabi na bene wabo bakamushora, akagenda nk'ugize ibyago, mugabiri mu mugambi w'Imana ngo azorokore bene wabo. Ni muri mpamvu rero hageze igihe Abisirayeli barahava bimukira muri Egiputa cyangwa mu Misiri, maze umwami waho Farawo arahava abonye bagwiriye abagira baja. Bamaze kuba abaja imyaka myinshi cyane,
ubuja bumva baraburambiwe, sinzi ko bumva uburemere bwo kuba umuja. Bamwe muri mwebwe murashobora kuba mutaraba ahantu atari wanyu ngo mwige ikintu cyitwa ubuja igereka imeze. Jewe narabaye muri Tanzania imyaka amezi ashika 9 mu 1994 ashira 1995, narabonye kuba umuja uko bimeze. Ndibuka turiko turataha twakindara ahantu mu Kumoso, turiko turagenda n'amaguru, wari umunsi ugira kabiri, je naramaze iminsi nigenda n'amaguru yirengeye. Hanyuma twakindara ahantu nari shonje maze nk'iminsi 2 ntanya, n'uwo twari kumwe nawe nyine byari bimeze gutyo. Hanyuma umudamu wahatwakira, hanyuma ararika je madamu arabiti je ndakunda ubugari cyane, mbona araritse ntimukama ngomba rye kweri. Araheza kucumba arazana amazi ngo dukaravye, Seruga barashitse, twumva rikaraza n'abandi bazaranye babiri, yaborewe arengutse ngo ngo ni bande. Madame we wati na ningenzi basavye indaro ngo mumure bapavuye, azana igikoni, twaca musi y'inkoni twiruka. Ubugari bwari buhiye tugira ngo tugomba tuburye, nayanzara turiruka amashamba yo mu Kumoso arantu hitwa za Nyamigina hariya, turiruka. Mudamu atuja inyuma, badamu Imana bahezagire bari nimpuwe cyane, aza kurondera ahantu twahungiye, aha baradushikira ajya kudusabira indaro ahandi hantu, kandi aho handi hantu bongera baradufata neza, naho bwari bwije kandi baheje gufungura. Budu twaduke ngo ndabereke kuba ahantu kidegembya, kuba ahantu utari wanyu, byatumye Abisirayeli bavuga bati ibintu birarenze, batakambira Imana ikirungika Mose ngo abakureyo. Abisirayeli babonye ibitangaza byinshi, baba bakiri muri Egiputa, Misiri, canke mu nzira bataha. Reka mvuge bimwe bishika ku ndwi nyarukije. Icyambere biboneye muri Egiputa, barabonye ibyago 10 Imana yateje Farao kugira ngo atebe abarekure. Ibyo barabyiboneye n'amaso yabo, barati ibi bintu nibisanzwe. Ubwa kabiri bageze kuyaga gitukura yabarekuye. Abasoma Bibiliya murazi byahabereye, habaye ibintu bidasanzwe, ingene ikiyaga cyuguruye, inzira ikaboneka, Farao inyuma n'ingabo, Imana ikabahodereza mu kiyaga. Babonye ibintu bidasanzwe, biboneye abansi babo bagomba babice, ari imivyimba ngaho bonye nabo bijabukiye. Ubwa gatatu Imana yarabakirije amazi arura. Uravye muri Kuvayo 15:22 kubandanya, bageze ahantu hari amazi arura batangura kwidodomba, aya mazi nibiki Mose watuzaniye iki hano? Hanyuma Imana ikoresha Mose, amazi arura arakira, mbere cyo bahisezerano. Hari umurongo ukomeye cyane uri muri Kuvayo 15 umurongo 26 uvuga uti, nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ibyagezwe byiwe, mukitondera ibyo yihanikirije byose, ngo nta ndwara zobateza nk'izo yateje Abanyegiputa, ukariwe Uhoraho abakiza indwara. Imana ishimwe cyane. Niryo sezerano yabasezeraniye imaze kubakiriza ya mazi arura. Ubwa kane baragaburiwe manu mu bugaragwa muri Kuvayo 16, bararonka ibyo kurya, bariko baridodomba bati none turakura he ibyo turya. Ubwa gatanu hageze igihe babura amazi, Imana yabakurira mu gitandara kibuye muri Kuvayo 17 bereka umurongo wa mbere kubandanya. Ubwa gatandatu abamaraki babitambika imbere, baza kubona intsinzi ikomeye cyane bahawe n'Imana, barabanesha. Hanyuma ubwa gatanu ubwindwi Uhoraho yarabiyeretse bari ku musozi Sinayi, yarabiyeretse barabona ubwiza bw'Imana bari ku musozi Sinayi. Ibyo byose biteranije n'ibindi umuntu yari kuvuga, byari bitangaza, byari gutuma baguma ku Mana. Abo bantu babibonye bakavuga bati ya Mana yakora biriya bintu by'ukuri ni Imana nyene, kandi yari yababwiye ko ari Imana idahinduka, ukwiri ariko izokwama, kuko ni Uhoraho ukwiri n'ikizokwama. Ibyo bari babizi. Bega none naho babonye ibitangaza bingana gutyo, ubwo bakunye bumvira Imana. Igihe bari bimirije gushika mu gihugu cy'isezerano, hari itegeko Imana yabahaye. Ravye muri Guharura 13 umurongo wa 2 havuga hati, ni Imana yabwiye Mose, tuma abantu baje gutata igihugu cy'Ikanani mpaye Abisirayeli, ukure umuntu umwe mu miryango y'abasekuruza
asanzwe ari mukuru muri bo. Mu yandi majambo, Imana yabwiye Mose ngo atoranye abantu 12 akuye umwe mu muryango umwe kugira abatume. Mu yindi mvugo, ni nk'uko Imana yari yabwiye Mose ngo ashireho urwego rw'ubutazi rw'igendereza, abatume bagende hariya hantu babanze baperereze barabe mbega Kanani hameze gute, abantu baho bameze gute, ibyo kurya byaho bimeze gute n'ibindi bitandukanye. Kandi baragiye abo 12. Bamaze kugenda, watumwe rero uragarukana raporo. Bagarukana raporo imeze gute? Ntiturinda gusoma cyane, mugabo uravye mu gihimba c'13 umurongo wa 27 n'uwa 20 kugera 29, raporo bazanye bose babonye ibintu bisa hariya mu gihugu cy'isezerano. 27 bavuga ngo iki? Haravuga ati, babarira Mose bati, twarashitse mu gihugu wadutumyemwo, kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki, kandi ngivyo n'ivyo twavuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi ibisagara byabo bizitijwe inzitiro z'amabuye, kandi n'ibinini cyane. Eka mbere twabonyeyo Abanaki, kandi igihugu cy'Inegebu kibamwo Abamaleki n'imisozi yaho habamwo Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, kandi ahaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani hamwe n'ahaherereye kuri Yorodani. Ibintu babonye ni bimwe. Bati igihugu gitemba amata n'ubuki ko ni cyiza cyane. Mugabo abantu bari mbere twaboneka imbere yabo nk'inzige. Ibyo byari kuri. Mugabo ingorane yabaye hehe? Babonye bimwe, mugabo isobanuro yabyo ikiba itandukanye. Babiri muri bo, Yosuwa na Kalebu, naho babonye ko bikomeye kwinjira atari upfa kwinjirayo, bo barumva ko bumviye Imana, bakisunga Imana bashobora kwinjira. Mugabo 10 basigaye baca intege rwose abisirayeli, barabwira bati, ntidushobora kujayo, abantu baho baradusumba, abantu baho n'abahizi bamenyereye intambara, bamenyereye kurwana, barabaca intege. Bamaze kubaca intege, Abisirayeli ikibazo cyabaye gikomeye, bose bagiye guhengamira kuri bamwe 10 bavuze inkuru zica intege, ku buryo hariho umurongo hano ukomeye 14 ku murongo w'10 ngo ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye. No kuvuga iki? Yosuwa na Kalebu bariko bararemesha baroti, ahubwo nimba imvura tumuhimbaye ngo tuduge igihugu arakiduha, ahubwo tunyaruke tugende. Ni babiri bariko baremesha abantu 10 bariko babaca intege. Hanyuma ishengero ryose riti, ahubwo dutora amabuye abantu tubice. Bumva bitabaho, uhoraho rero aca ariyerekana. Ajya rero Imana ihagurutse. Mose ntabwo atari yagize asabira imbabazi Abisirayeli, uhoraho arahaguruka aravuga ati, Mose igigwayo, aba bantu ndabarandure, ndabarungikirikiza, ndabahonye mu kagisase, nawe ndaguhindura ihanga rikomeye. Nibaza ko niho hantu mbona ko habaye umuntu agerageza guhanura Imana, akagira ati, amara uhoraho urabona na wewe. Reka tubisome hano mu gice c'14 ku murongo wa 11, uhoraho abarira Mose ati, mbega aba bantu bazonyengera kugeza ryari? Bazogeza ryari kutanyizera naho nakoreye ibitangaza hagati yabo bingana bitya? Hinge ndabarekurire mikiza, ndabatikize, nawe ndaguhindura ihanga rizobarusha ubwinshi n'inkomezi. 13 Mose yishura uhoraho aterega abanyegiputa baramenye ko wakuye aba bantu iwabo ubakuje y'ububasha bwawe, nabo barabibwiye bene iki gihugu. Aba nabo barumvise yuko uhoraho ugendana n'abantu bawe kabiyereka, barazi ko waje imbere uri mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mw'ijoro. None niwikira aba bantu icyarimwe, amahanga yumvise inkuru zawe azovuga ati, uhoraho yananiwe kujana abo bantu mu gihugu yarahiye ba sogokuruza bazokibaha. Nicyo cyatumye batsinda mu bugaragwa. Ehe rero ububasha bw'umwami wanje nibwiyerekane ko ari bwinshi, uko wivuze ko uti, uhoraho ntibakuraka, ngira imbabazi nyinshi, ndaharira ibigabitanyo n'ibicumuro, ariko simperereza urubanza ngo utarugira. Ndahora abana ibigabitanyo byabase, hageza ku rubyaro rwabo rugira 3 no ku rugira 4. Ndakwinginze nuharire ibigabitanyo by'aba bantu, uko imbabazi zawe nyinshi ziri.
nkuko wagenda ubaharira uhereye bakiva muri Egiputa gushika n'ubu wa murongo wa 20 rero uhoraho aramwishura ati ndabahariye nk'uko usabye ariko nukuri ndarahiye uhoraho kwanje ndarahiye n'isi yose izokuzura icyubahiro cyanjye je uhoraho kwaba abantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ibitangaza byanje nakoreye muri Egiputa no mu bugarama bimwe twadondagura bakangerageza inshuro 10 zose ntibanyumvire nukuri nta numwe azobona igihugu nari nararahiye basekuruza ko nzokibaha nta numwe muri abo bakengereye azokibona kiretse umusavye wanje Kalebu. Imana idufashe cyane. Amajambo nashimye kuyasoma kugira ngo mwumve neza ibyo ari byo. Uhoraho arafashe ingati aba bantu ngomba ndabarandure ngomba ndabahonye. Mose ariko abanyegiputa bazovuga baterega naho Imana byayishobokeye kwibakura ino birase kwibashika niyo yabajana ibahonereje mu bugaragwa tinaro manu bareke bwawe ni buwame. Imana iti ndabahariye koko mugabo ibimbuza gufata ingingo. Aba bantu banyengereye bakirengagiza ibitangaza byose babonye nta numwe azoshika kiretse umusavye wanje Kalebu. Nagomba twiyumviye abantu bagiye batumwe barafise ibyo babonye bamwe amaso yabo abona ko bidakunda abandi amaso yabo abona ngo birakunda. Turashobora kugera ahantu ibintu bikomeye hakaba bamwe bihemuza abandi hakaba hakenewe ko naha bumwe cyangwa babiri baseruka ngo baremesha abantu bareke kwiyebura. Imana ishimwe cyane. None nk'uburi serugo ukabona koko yuko habavye atari ibyo ufise uhavugaburira abana akaba ari wowe nyene ubwira abana ngo bana ngo nukuri turapfuye turashitse turahonye biraza guherera hehe biraza kugenda gute? Kera abavyeyi bari bazi kuremesha abana cyane haba inzara yateye inkuru numvise bashobora guteka nimba ari uburengeti nimba ari mugabo bagashira kuziyi bagacanira abana rero bagakina baryohewe no munsi riravamo kubera bitahava bisha ngo barure hanyuma rero bagahava basinzirira mu byitsigiro ga hakusinzirira mu miheburo gusinzirira mu byitsigiro nibyo kuko nagatiro karatakuza ari kintu wari wizigiye kandi kuko uzi ko bihava bishoboka usinzira neza basi kandi ugiye mu gatiro rusubira kwibukana bya bintu. Umuntu asinziriye aba yapfuye umutunzi ntiyibuka ko atunze umukene ntiyibuka ko akenye warashonje rinze ari gufata ntiwibuka ko warushonje babi ibyizigiro. Harakenewe abantu bateramo abandi ibyizigiro kuko nimba tukiriho aba hakiri ibyizigiro ko nibitakunze ubunyene ejo bizokunda. Imana ishimwe cyane. Je mu gihe cya kabiri tuvugane ivyamwa byo kumvira ngomba kunyarutsa muri wa murongo wo muri Yesaya 1:19 havuze hati nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Ijambo ry'Imana rirerekana ko kuva kera ukumvira Imana kwaba kuzana ibyiza si kuyumviye gusa ariko no kuba mukikuje ari umuryango wiwe ari n'abandi. Ngomba mvuge ku bantu bane gusa. Nowa mu Itanguriro 6 yumviye Imana mu bintu mega nibisobanutse. Imana ivuze ngo va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu yaso ugende atazi yagiye akemera ubwo ari we wobyemera mugabo no warabyemera icyavuyemwo uko kumvira kwiwe yahindutse sekuruza w'ihanga rikomeye kandi amaze no kumvira agatanga umwana we w'ikinege uravye mu Itanguriro 2 nabyo byamuviriye mu mugisha habwa amasezerano kandi yaramushitseko na twebwe uyu munsi turiko. Imana ishimwe cyane. Nariko ndavuga kuri Nowa ni Aburahamu murantunga sinako ndavuga kuri Nowa ariko Nowa ndamugarutse ko nawe ikintu yizeye wamenga ni ikintu kidasobanutse. Kubaza ubwato nta kiyaga abona ngaho nta mvura iri kiragwa abo bazi imyaka myinshi bwarabyizera ko Imana yamubwiye ari cyo icyamwa cyavuyemwo yari ikijije akiza n'umuryango wiwe. Imana ishimwe cyane. Ivyamwa byo kumvira Yosuwa ariko arajana Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Mose yaramaze gupfa uravye muri Yosuwa 6 bashikira igisagara cy'Yeriko. Imana iteka igisagara kugira mu gitsinde zunguruka incuro ndwi iminsi ndwi nyene
byari bigoye kwizera abantu bamenyereye intambara ibya gisirikare ko abuzunguru ku ruzitiro rugasenyuka kubera kuzungura cyagiye kwihaka mugabo arumvira kubera uko kumvira Imana ibakora igitangaza inzitiro ziriko zirabomoka kandi gisagara barakinesha Imana ishimwe cyane. Reka mvuge mu isezerano risha kuri Simoni kwitwa Simoni ataritwa Petero. Uravye muri Luka 5 guhera ku murongo wa mbere. Yesu asanze bariko bararoba bakeshe ijoro ryose babuze arababwira ati mbana nta kintu muraro gatoya ijoro ryose twabuze atahubwo tere rusenga mu mbavu aho iburyo murabe hari ku murango kandi kuroba ari mwijoro. Petero ati yamarago nitwenge nitumenyere nta n'umunsi n'umwe turoba ku murango ntizoza n'ibikunda muga kubw'ijambo uvuze reka rero urusenge arutereye ngo ahubwo bakugije induru bakwega basaba n'abandi bariga no hino ngo baze bafasha gukwega uzuye amafi kubera kumvira Imana ishimwe cyane. Imana idushoboze kwamba tuyumvira niho tuzogira imigisha si kuri twebwe gusa ariko no kubadukikuje. Ngomba kujya ku gice cya nyuma ngomba kuvuga ko bino bintu bine dusabwa gukora. Hano turi kujya muri mvuga ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Umuhinga umwe yavuze ati icyo uri ubu munsi ni camwa cy'ingingo wagiye urafata muri kahise kandi tuzoba ejo kizoba ari camwa cy'ingingo uriko urafata ubu nyene. Yavuze ikintu gikomeye cyane vuga ko yongeye akavuga ati umuntu wese avuka sanase mugabo azopfasa n'ingingo yagiye arafata mu buzima bwiwe. Turafise ibyo turimwo bishobora kuba bitameze neza kandi bifise imizi muri kahise. Niyo mpamvu undi muhinga yavuye avuga ati ntuzubowe na kubu kabi katewe na kahise kabi ariko ufata ingingo nziza n'impinduka zivyara kazoza keza. Ngibi ibintu bine dusabwa gukora, bibiri muri byo nivyo dukwiye kwirinda ariko bindi bibiri muri byo nivyo dukwiye gukora. Icambere kwirinda gutana ko ibirake mu bihe bigoye. Tuguma tugarukana cyane byo kumvira Imana. Iyo abantu bumvira Imana bakaba ari mu mugwi abarundi bavuze bati bisangiye imizi bisangira no kuma aho hakwiye kuba kwirinda gutana ko ibirake mu bihe bigoye. Nibisanzwe cyane ko hazi ibihe bigoye. Nibisanzwe cyane ko inzara itera. Nibisanzwe cyane ko ushobora kubura icyo nambara. Ibyo nibisanzwe cyane ko ibintu bimindukana nibibe uko nabiziga. Mu Itangiriro 3 turabona ingene Adamu na Eva batanye kwibirake hageze aho basoroma icamwa cyo kutumvira kwabo. Adamu ati umugore wampaye, umugore ati yanzoka. Mbega gutana kwibirake nabugingo n'uyu munsi ariko kiriho mu bana b'abantu. Kuba hari bishobora kutagenda neza ibyo bibaho kandi si bishasha. Reka ndababwire nakunda gusoma inkuru z'amateka y'ibigenda biraba ku isi. Muri no minsi nasomye inkuru imwe yerekana ibyabaye ku mugabane wa Buraya mu kinjana c'14 mu myaka y'igihumbi n'amajana 3 na kuduga. Gihe hatera ingwara ikomeye no itangwe y'ibihara imwiri kiravugwa no muri no minsi nta bishasha hano gusizu onye ibintu bibaye byarabaye muri kahise. Ikinjana c'14 iyo ngwara yarisha abantu benshi cyane. Mbere kahise kerekana ko hapfuye nk'icya kabiri cy'abantu bose bari batuye ku mugabane w'i Burayi. Ibihara birabafata kandi bigufashe iminsi 3 umuntu yabapfuye. Abantu bakiyagaza ejo bigahinduka umubiri wose ugahinduka kugeza aho umuntu apfa. Byari ibintu bikomeye cyane. I Londres mu Bwongereza hagapfa 3 ku munsi umwe. I Paris gutyo habaye ikirere. Ngomba kuvuga kuri ibyo byo gutana ko ibiraki. Abanyaburaya aho bahanganye n'icyo kiza mu bumwe batangura kwiyumvira bamwe bati iki ni gihano cy'Imana. Abantu bose b'abanyabyaha tubice. Abantu barahigana baricana bahanzwe n'ikiza muga bagiye mu byo kwicana. Habaye ikikanda abapatiri baragiriye ingorane. Hari umupapa yitwa Clement wa gatandatu yaragize ikibazo. Abapatiri ingorane bagize kuko icyo gihe barizera kandi ni byiza kugira ibyo umuntu yizera ko umuntu nimba agwaye agafata hawe isiga ry'abagwayi ni nkuko agiye kuzimukuramukanya na Satani nagiye
rero kubera icyo kiza cyahitana abantu n'ingoga bihuta kurondera abapatiri kugira ngo babahe isiga ry'abagwayi. Abapatiri nabo bakagira gutya, none ko byandukira nenda mu isiga ry'abagwayi nande ndahasigara kubera bahunga abakirisu babo. Urumva hari bagaca bahiga bati nabo nyene baduhevye no kubahiga tubice. Barahoneye. Hariho nk'itariki ivugwa muri kahise, yari itariki y'ujya munsi bita ngo ni kuri Saint Valentin, itariki 14 z'ukwa kabiri 1349, aho ipari honyene bisha abapatiri barenga 100 babahora ko bariko barabahunga. Yumvira ikiza cateye bariko batanako ibiragi. Umviriza ikiza giteye ibintu bihindutse. Si byiza ko umugwi w'abantu basangiye iyo ngorane batanako ibiragi, ahubwo byari byiza ko bagira akajya ko kwicara hamwe bavuge bati mbega umuti n'uyuhe kuri zino ngorane, jewe nzani intererano yihe ujya zani yihe uriya zaniye kugira ngo tuve muri ino ngorane. Nico kiba gikwiye. Nico gituma rero ngomba kujya ku kintu cya kabiri cyo kwirinda, kivuga kiti twirinde ukutumva kuzana ukwiyemera. Ukutumva ukuvuga iki? Navuze yuko turafise amatwi mugabo hari igihe umuntu agira amatwi agasanga ntiyumva cyangwa ntiyumva neza. Muhinga umwe yavuze ati ubujuju busumba ubundi ni ukumenya ukuri mugo umuntu akirengagiza uko kuri. Ukutumva cyangwa kutumvira kwama gukwega ibyago. Wa murongo twasomerwa muri Yesaya 1:19, nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu, naho nimwanka mukagarariza ngo inkota izobarya uko akanwa kaje uhora ariko kabivuze. Isi ari witwa Joseph yanditse igitabo cyiza ariko aravuga ngo ni igitabo yise ngo ibisagara bibiri mu ntambara, les deux cités en combat. Ni igitabo yerekana ko mu ndunduro yacu isi irimo ubwoko bw'intambara butarenga bumwe. Intambara hagati y'ikibi n'icyiza nta bindi. Muyandi majambo, iyo ubonye ikintu cyiza ngaha hari ikintu kibi iruhande, iyo hari itegeko ngaha rivuga ngo kora iki, hari ikindi kitakwerekana ngo yamara nutagira gutya. Nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwagarariza nimwanka inkota ngo izobajya. Niko ijambo ry'Imana rivuga, si jewe. Reka ndababwira akararo k'ibyabaye mu mateka. Muze murakunda gusoma ibitabo birafasha cyane. Haraciye imyaka, uyu munsi haraciye imyaka 112 ni byabaye mu 1912. Bamwe bakunda gusoma inkuru murazi byabaye ku bwato bwitwa Titanic, bwari ko buva i Buraya buja muri Amerika. Urya bwato ababukoze bari bigize abahizi, ari byo bita concurrence, kugira ngo niko mba nabonye ko umuntu yakoze ikintu nanjye ngomba nkora igisumba kijya yakoze. Bagomba gukora ubwato hamwe bazovuga ngo kwisi bunini nya cyane bushobora gutwara abantu benshi kandi bunyaruka, kandi barabishika ko barabukora. Barabutangura nko mu 1909 hashira na 10 gutyo, barabuheza mu myaka 3. Itariki 14 zishira 15 z'ukwezi kwa 4 1912 ariko umunsi wa gatandatu hashira kuwa Mungu bafata urugendo. Ari abantu benshi cyane bagara ni 2200. Numva abantu bari mu bwato banyene bwo n'ubwiyemezi bwinshi n'amanyama menshi bako bakoze ikintu gikomeye cyane. Bafata urugendo baragiye, mugabo hasigaye amasaha 2 ngo bagire isanganya. Hari umumama umwe sinzi ko ari radar cyangwa ijimere siko nocita, yarafite ikintu kibona kure, arabona ko hariya hirya hari kibazo. Warasemerera arabwira umukuru wawe ariko baratwara ubwatsi, yamara ndabasabe kino kiri ibintu bibiri: gabanya umuvuduko kandi uhindura inzira. Avuga ati iyi sishobora kugabanya umuvuduko kuko hari umwanya twihaye wo gushika, kandi sishobora gukata tugenda dutumbereye. Arinumira hajya inaravuze niteba, barabandanije yamanuro barayanka, hasigaye amasegonda 32 ngo bagire isanganya. Undi mudamu arasemera ati isanga imbere hari kibuye kinini. Amasegonda 32 ku muvuduko byari byakwiye kugira ngo bagonga urubuye runininya wari rusanzwe ruri mu kiyaga Atlantique. Acara bibyabaye abantu barenga gato 1500 baca barapfa. Nasomye inkuru kandi ni ukuri ko hari umwe mu barokotse iyo mpanuka. Icyo gihe yari umwana w'amezi 2,
apfuye vuba cyane muri 2009 yarakiriho. Abantu 1500 barapfa kubera kutumvira. None uwo mupilote iyo yari kumvira akagabanya umuvuduko agahindura n'inzira, ntiyari gukiza ubugingo bw'abo bantu. Mbiriza misi yose ukutumvira, ukutumva kwama gukwegera umuntu ku giti ciwe, ariko agakwegera n'abandi. Cyadibukayo na mu bwato yakoze amahana ngo ariko arahunga Imana. Ibintu abatandaza barahombeye cyane, ibintu batamo ngo bagomba bare muri ubwato. Kumbe umugabo umutipe yibereye gara abizi ko ari we yacumuye, mugari inumiye. Kutumva no kutumvira bikwegera umuntu ku giti ciwe bikamuhonya, ariko bigahonya n'abamukikuje, bigahonya n'umuryango wiwe. Twirinde rero kutumva, twirinde kutumvira. Nk'abarundi rero natwe tuzireguza ko Imana nisiba kuvugana natwe, twirinde rero gukomaraza imitima. Icya gatatu mu byo dukwiye gukora rero, guharanira kuba inyishu mu gihe cy'ibibazo. Nagomba guhamagarira umuntu wese guharanira ikintu gikomeye cyane, guharanira kuba inyishu mu gihe cy'ibibazo. Nibisanzwe ko ibibazo bishobora kwaduka mu muryango, mu kibano, mu ishengero, mu gihugu. Ibyo nibisanzwe cyane. Igihe cyose tuba tukiri ku isi nta rucanco rw'ingorane ruhari, ziraza kandi utabigomba. Mugabo nimba zije abahageze ko wese aharanira kuba inyishu y'ikibazo kibaye. Imana yadushitse ku isi ngo tube ibibazo ku isi, ariko yadushyizeho ngo dutorere inyishu ibibazo by'isi. Imana ntiyaturemye nk'abarundi ngo tube ibibazo ku Burundi, ahubwo yadushize mu Burundi ngo tube inyishu ku bibazo byo kugariza Burundi. Twibaze rero kuri kino kibazo, uri kibazo hano mu Burundi cyangwa uri inyishu? Uri kibazo mu muryango cyangwa uri inyishu mu muryango? Reka iki tucige ko twisunze kano karorero ngomba gutanga. Hari abantu bagize ikibazo cyari gisanzwe, ndiko ngomba kubereka ingene umuntu ashobora kuba inyishu y'ikibazo kibaye. Bari abantu ndwi bicaye ku meza bagomba ariko barihereza ikinyobwa, hanyuma nibisanzwe ko abisanganya. Umwe muri bo atabibonye ko atabiteguye, inkokora ayikoma ikirahuri kirimo ibinyobwa by'ubundi mugenzi we, kiraforoka kirameneka. Abo bantu ndwi reka ndababwire ingene babibonye. Twara ikibazo kimwe ariko abantu bakakibona ugutandukanye kandi bakacimbira ugutandukanye. Uwa mbere muri abo ndwi bari ku meza yari umuntu w'umuvugishwa. Aca arinamura ati sintangaye kuko ibi bitaraba Imana yari yabimbwiye. Ndabavugisha ndabakunda. Urumva hari abantu bahengera ibintu byabaye ku bintu ari narabibonye kubera ko utabivuze bitaraba. Bibiliya ivuga ngo inzoka imaze gukomora umugozi uyigota nacaba kimaze. Cyo gituma n'abafaransa bavuze bati ni byiza gukinga gusumba gukiza. Umuvugishwa rero ati sintangaye ibintu ari nabyeretswe. Uwa kabiri yari umukozi, umusuku, bamwe nyine bato bato bakunda gukora udukorwa. Aca aravuga ati nta kibazo, reka mfate umukubuzo ndahakubure. Uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu yari umwigisha. Abigisha we urazi rero ko menyereye kwigisha. Aca arinamura ati hari ikigwa ibyo bitwigishije, iyaba wari wasize ikirahuri hajya hirya ntikiba cyamenetse. Umbiriza iyo menye ngo n'umuzungu yaramunaniye kuba ngo ibintu byabaye, reka gutanga kw'ibiraki ko byabaye akorondera inyishu reko byabaye. Kirazira kumenye ku mutwe ibintu byabaye udahabwa usubiza uko byari bimeze, ahubwo iga ibikurikira ingene bitungana. Utamenwe mu mutwe nibibaye. Nawe ati iyaba wari washize uku ntibyari kugenda ukiyo kuko siyo yo adutse ikibazo. None ko bitaza gusubiza inyuma y'ikaseti ngo bibuke uri kurabivuga. Uwa kane yari umuhanuzi, ahindukirira uwamenye icyo kirahuri ati reka gushapura, birashobora gushikira uwo ari we wese, anje byari kumushikira. Aramuremesha avuga neza. Uwa gatanu yari umuntu akunda gutanga, ati ntugire ikibazo, icyo kirahuri ndakikurihira. Uwa gatandatu yari umurongozi, yize neza uburongozi bukorera abandi. Nta majambo yavuze, nta majambo yakoresheje. Ubu umuntu mumwumvirize neza,
ahubwo yaciye afata ibintu mu minwe, asaba umukozi yari ngaho mu kubuzo, arakubura bya bicupa biyorera mu kintu, aca asaba ikindi kirahuri arakizana asubiza mu kibanza cyacu, aca asaba ikinyobwa gisa na kimwe cyarimwo aradasukamwo, abarangije ikibazo. Mugande yasigaye uwindwi nawe, uwindwi yarasonze n'umuntu akunda kugira imbabazi, aravuga ati yo ibintu bibaye birababaje. Aravuga ati birababaje, urakoze iki? Yaba nataga ibibazo nababaza nti none muri abantu ndwi mwumva uwasumbije abandi arinde, uwakoze neza gusumba abandi bose bavuga amajambo mungu iyo bigenda gutya ubundi ngo ubundi mugabo umurongozi azi icyo akora, nta majambo yakoresheje, abandi bakoresheje iminwa bavuga, mugabo wewe yarakoze kandi atunganya ikibazo gihera mu kanya gato. Umviriza, iyo habaye ibibazo ni byiza ko umwe wese amenya uruhare akwiye kugira ngo abe inyinshi y'ikibazo cyabaye. Mu gihugu iyo hadutse ibibazo hakaba gutanga kw'ibiraka no gutanga k'umwikomo, ahubwo umwe wese ntiyironderemo inyinshi ati none uruhande rwanje nkora iki kugira ngo kino kibazo gihere, nanjye nokora iki, ubwo sindi mu bateye ibibazo, none dukora iki, twisubire ngo gute. Hakabaye icyo ntibikunda. Bano rero uyu murongozi yarahosheje ibibazo byari bibaye. Nshuti zanje, mu gihe cy'ibibazo reka duhagurutse, umwe wese akwiye guhaguruka akazana intererano yiwe mu ntumbero yo guheza ibibazo, kumvira indongozi no kwirinda kuzishakuza. Mu ijambo ry'Imana mu Baroma 13 reka umurongo wa mbere harerekana yuko atakuganza na kumwe kutava ku Mana. Mu gishingo cyo kwidongera umurongozi, musengere, mufata ukuboko, mufashe. Bibiliya ivuga ngo musenge, ni Petero bivuze, musengere abami n'abashitwe hejuru kugira ngo mube mu mahoro. Umviriza, ukororanirwa k'urugo kuva ku kugenesera uko amerewe, ukororanirwa kw'ishengero kuzova kugena umurongozi wanyu amerewe, n'ukororanirwa kw'igihugu kuzova kugene umurongozi wacu amerewe. Reka ndababwira ino nkuru. Hera mu ntore ya cyami hari umutware umwe bitari bimworoheye, yagiye kugirisha inama ku gatumba kamwe kure yo muhira. Abagirije inama baramumena umutwe, baramushavuza. Baraze rero hariho igihe umuntu agize ingorane aca azisuka ku bandi. Umutware rero aje n'ishavu bamushavuje by'ukuri. Hajya abantu murabarongozi murabizi, uri umurongozi hari igihe wifuza uti ibi bintu iyo nari kumenya ko bimeze gutya ubwo nari kubijyamo. Yashavu yatashe rero kubera na ryashavu yumva ibintu kandi yagonze ikiyiko gusa cyari muri sare. Barazerera abadamu rimwe na rimwe no kububaha kuko bafite ibikorwa byinshi mu rugo. Mugabo ashitse ngatitara ku kiyiko none gica gifuta ukoropa yagize, gusenya, kuvoma, ibintu byose yakoze bicaye. Ibu barashaka ati wa mugore we ibintu ngawa bisanzaye ngaye n'ibiki ikoze cyambe nirindi. Umugore nawe arashakura abana bari biri wamusha kugenda wacaca mu bana arabatura bahigitse. Abana basagashimwe bariruka bari bafise imbwa barangana rubanda ku mugongo w'imbwa barakubita. Imbwa nayo yo birashaka kibiriruka ishikira haraka yawe ikakubisa amenyo yo kuguru, kayabona ko kiruka mu mbeba. Imbeba naratubonye habavye zihungira mu mamare arimo impuzu zirakatagura, zihungira mu bigega byari n'ibigori zirarya ziraheza. Nabugingo n'uyu munsi turacyari muri ayo magorwa imbeba zidutera biturutse ku bantu bashakuje umurongozi. Umviriza, misi yose umurongozi aroraniwe maze hundengutse muhira abana bakabona ndengutse ntwenga, nabo baca batwenga. Muge ndengutse nazinyitse bagira bati harabavye duhunge. Niyo mpamvu mu rugo hakwiye umugore n'abana bakwiye kugira igishoboka cyose ngo umugabo yamatwenga yamanezerewe, niho urugo runezerwa rwose. Mu gihugu gukora ibishoboka byose ngo ukirongoye aguma amerewe neza. Amerewe nabi ni twese tumerewe nabi, uko n'ukuri niko bimeze.
kugerageza rero dushabuze abarongozi bacu, dushabuze indongozi zacu kugira ngo zame zinezerewe, boroherwe mu byo bakora, babone ko turi kumwe, dukore nka cya gikorwa mu gusozera. Ndagomba nk'umwe wese asaba Imana gushira mu ngiro ibyo yigishijwe kandi yama yigishwa mu gukora nk'aba bantu babiri bakurikira. Aya majambo niyo ngomba kudusoma kandi tuyasozerereko mu gitabo cyo Kuvayo 17 n'umurongo wa 11 n'uwa 13. Navuze ko hari ibyo nari gusozerera ko nanabivuze ko kare, ntambara y'Abisirayeli n'Abamaleki, Kuvayo 17 umurongo wa 13 wa 11 n'uwa 13 niyo majambo tugiye gusozerera. Maze Mose iyo amanitse amaboko, Abisirayeli baranesha ngo ayamanure, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bakiribuye bararimutega aryicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi. Amaboko yiwe aguma amanitse gushitsa izuba rirenze. Yosuwa yicisha inkota abantu bose b'Abamaleki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niko ndagenda gusozera. Abisirayeli bari mu ntambara, mugabo aba abantu babiri babona gusumba abandi. Baravuga bati urugamba iyo rushushe tukabona ko turiko turanesha n'ikintu twabonye, amaboko ya Mose abagoroye neza. Babona baneshejwe, bakaraba Mose bakabona yarushe, yatanguye kumanura amaboko. Iryo banga bararibona, yari ya Aroni na Huri. Baravuga bati kumbe intsinzi yacu iri hajya mu maboko ya Mose. Baca bariruka bakora ikintu, bafata amabuye baseguza amaboko yiwe, bongera barayasaguma bayaseguye. Samabuye gusa yakoze, nabo n'amaboko yabo yakoze igikorwa, baguma baseguye amaboko ya Mose ngeraho rirenga. Icyo gihe rero intambara ikigenda neza, baranesha kuko amaboko y'umurongozi aseguwe. Haleluya. Siko mumva ikintu kiri muri ano majambo. Jewe ndi umurongozi by'ukuri, nafise abasegura amaboko yanje ntibyokunda, reka ntibishoboka ntibikunda. Nakunze kuraba muri Eglise Methodiste Libre, dukunda kwama dufite imbono zirezire zijya ku myaka myinshi, gatembera nk'ahantu hari mwara ari mu kumoso, nkabanzi mu mabiro y'iwacu ibintu dufise by'imbona kazoza dufise acambaza. Mbega ikivugo cyacu uyu mwaka kivuga ngo iki, muriko mugishyira mu ngiro gute? Utuvyumvanye wewe? None dufite umurongozi hariya, uwo murongozi none yakoze iki? Twamana twigisha ibikorwa byacu, none jewe hariya nzoshikayo gute nimba umurongozi ari atacamfashije? Umviriza, jewe ndi umurongozi ntafashwa amaboko, ibikunda bizoshoboka. Aroni na Huri batubera akarorero, twige gufata amaboko abarongozi. Umurongozi wese ahari adafite abamufasha beza basegura amaboko, by'ukuri ibintu ntibishobora kugenda. Ukuranirwa k'urugo kuri mu gushigikira serugo, n'ukuranirwa kw'igihugu kuri mu gushigikira indongozi y'igihugu. Twizere ko amasezerano y'Imana arayukuri ukitabesha. Yavuze ngo nimwemera mukumvira, mukumva ariko kandi mukumvira, uzorya ibyiza byo mu gihugu. Mugabo wa murongo wa 20 tuvuga ariko nimwagararize ngo naho nimwanka nimwumve inkota izobaga. Reka rero tumere nka wa wundi yari ndacibwa amatwi kubera kutumva. Nibaza ko turi hano turabumva, twumve icyo Imana ivuga, twitegure gushyira mu ngiro guhera mu ngo zacu, bishware mu kibano, bishware mu burere tutuyemo, bishware mu gihugu cyose. Imana rero ishobora byose, nishoboze uri wese na jewe ndimwo gushyira mu ngiro ibyo twigishijwe. Imana ibahezagire.